double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Ikifisi nango kigira ni hereso. Ikifisi nango kigira ni hereso. Ikifisi nango kigira ni hereso. Igifisi nango kigira ni hereso. Inangwira koye, inangwira koye, inangwira koye, uyisengere. Inangwira koye, inangwira koye, inangwira koye, uitondere. Inangwira koye, inangwira koye, inangwira koye. Keria, ahanini niwe nari nkeneye cyane. Warigize ko uzi kugendereza ubuzima bw'abantu, ubuzi bwose. Waragize neza, kenda nawe gushimira. Ariko pour être honnête, jewe ndarusha. Kubera ko nakwinginze ndagusaba urukundo, ugahitamo kunyereka yuko ivyo navuze atagaciro bifise. Hako jewe titi ntuhangayikishwa n'urukundo nagukunze wewe, nkababazwa n'amasantima y'urukundo mfise kuri wewe uri hano muri iyi nzu. Keria, le choix t'appartient. Soit urampa urukundo, uranyemerera kunkunda, soit tu sors de ma maison. No, Grafrene ndakwinginze ntumwirukana atagira yacu. Ziba! Umusijambo nakubwiye nti ziba umve mu matwi no mu maso. Ataruko nawe murajana canke ndaye kuri hinzo. Titi wasanga birakunze Titi. Titi, ntunyangaze please. Ndakwinginze. Niba kukuvuga ko wankunda, ni gute wifuza kunyangaza ngo nuko udashitse kuvyo washaka? Keria, le choix t'appartient. Soit urampa urukundo, uranyemerera kunkunda, soit tu sors de ma maison et tout de suite. Wana kubwiye hore. Keria, amahitamo yanje nayo. Mpisemo kwangara nawe ntafise yonja. Kuko kwemera kukubera igikinisho cyangwa umugore wo kwimarira ko stress ntigikunda. Nuba nitesheje agaciro nk'umukobwa yifuza kuzogira urugo rwiza, urugo rutunganye. Sishaka kwitesha agaciro ngo niyandarike ku bagabo ba buri munsi, kuko sindi ivyashara. Ikindi naco siniteguye kubabaza undi mugore yavyaye anyidogera ngo namutwaye umugabo. Uwo muvumo uramba kure, nzojya bikengyame kare.
Muco, warakoze cyane ku minsi wanyakiriye hano. Titi please, ndakwingiza reka kumwirukana adafisi yacu. Ndakubwiye nti mva mu maso kandi uve no mu matwi, atari uko nawe wenyine ugenda ujanye nawe cyangwa ndeke no kurihira inzu warufawe. Mva mu maso hari genda umfashe asohoke, nkine kubona ko asohotse. Idaya cari kinyagiye, ariko nagize nti aho kuba imbwa nobimva. Agaciro kanje k'umukobwa nabonye ntogatakaza kubera ibitukura, kuko byose nibihera. Ivyisi bikamangana nk'umwotsi, kubihahamira ni nko guhahamira umuyaga. Nagira ngo narabonye amakuba menshi, ariko nasanze ari intango. Yemwe, imbuto z'umugisha ziva ku giti cy'umuruho. None iki giti cy'umuruho nzocurira kugeza ryari nanje ngo ntangure niyamurira ivyamo. Isengesho ryanje ryabaye rivuga ngo urankomeza cyane Mana, umpe kwihangana kugira ngo sinzomara mari. Titi, uri mwiza, ufise n'amajambo meza, ariko ntiwibaze ko ukwigarurira umutima wanje byoroshe nk'uko. Urugo ntigubakwa n'amajambo canke ubwiza bugaragara, ahubwo igikomeye ni personalite y'umuntu. Hinge ncukure menye kiye Titi. fata so mugihe bavuga ko bitagishobotse ubwo nibwo Imana ivuga. Reka ngucike intege, reka Teri, uri umwana mubi, uri umugesera, uri inkozi y'ikibi. Urazi ko ujya munsi wafata ku nguvu nari ndi mu bihe by'agasamo. Mukunzi mwiza, ndagusabye mbabarira. Ujya munsi naragerageje, byaraze ko nihangana, kandi sinanateguye kugufata ku nguvu. Kandi nta mpamvu yo kubandanya wiyumvira ibyo bintu, kuko n'uwo mukobwa namaze guhitamo, n'uwo mukobwa nkunda, n'uwo mukobwa nifuza ko mbere umugore. Ndakwinginze rero ivyo nibikonona mu mutwe, okay? Teri, ndagowe. Urazi ko nasaba kandi Ivete yamaze kubimenya. Ndagowe, ndajaye, dukora iki? Wow! Sheri, ibyo bindekere, nzomenya ukuntu uzovyitwaramo, okay? Sheri, nta kuntu twategura mariage n'ingoga aho mu rushengero rwa Climax. Umwana w'imbeba azira urwango rwa nyina. Mpore, sinashaka kukubabaza wewe, kuko uri inzirakarengane. Ariko umusaza wawe ndamukemye pe, nkubisa hica.
ariko gapasta mu by'ukuri je naho nguma mvuga ukavuga ngo teri iyo sema je ndabona ko ari ikibazo. Bavuga yuko mu rugo rwa Pamela na Tony umubano mubi wabo ngo wewe ubifisemo mu ruhara. Kuri eglise amajambo yabaye menshi, abantu bose hajya usanga rutugwe bavuga nukuri. Je numva vyarenze. Vyukuri tubwizanye ukuri n'ijambo ry'Imana niko ribivuga ngo tubwizanye ukuri na bagenzi bacu. Mushingana nukuri burya uhisha ubwari nyoko ntiwarama. Je ndiko ndabiraba nukuri harimwo akantu kandi ukungene amajambo akomeje kuba menshi mu bakiriso biragaragara yuko n'ishengero rishobora gusambuka mu kanya gato. None mu vy'ukuri ivyo bintu nibiki? Madame, je sinumva abo bantu bariko baravuga ko je mfise uruhara mu mubano muri watu na Pamela. Nije ndabubakira urugo. Ikigeretseko utwo tugwi uri kuravuga. Abasa abantu badukunda. Nuko babona urushengero rwacu no gwitwara. Abo rero abashaka kudusambura urusengero. Sheri, ko mushaka kubakira ku majambo. Mbega ni ryambere wumvise abapasiteri bavugwa. Ivyo novuga ko ari bitero vya Satani. Ivyo ni bitero biko birantera kandi si jewe gusa. Abakozi b'Imana bagira ivyo bigeragezo. Rero nagabira ndaguhanure nk'umugore wanje. Ibintu nk'ivyo nusubira kuvyumviriza. Utwo tugwi nitugomba gusambura umuryango wanje dusangiye meme n'urushengero. Barashobora kurusambura. Ahubwo ico tugiye gukora no gusenga. Ibi ni bitero tiko turategwa twisonzeshe kugira ngo ubutabazi bw'ijuru bukore. Atari uko n'urusengero rashobora gusambuka. Ahubwo sheri no kwisonzesha. Tukiyiriza tukongera tukisonzesa kandi kugira ngo ubutabazi bw'ijuru butumanukire. Atari uko n'urushengero rashobora gusambuka. Ahubwo rero sheri none ko nagije no kwitegura reka nyine nturi dokima hajya hanyuma ngende kubandanya umurimo w'Imana. Ibindi turasubira mu yandi masaha. Turasubira. Yego sheri. Ni karibu rero mu nzu. Oya mapasi murambabare sinicara ndiyeta cyane. Hako nanje kura pasi nuko nari nciye kuri eglise nkamubura. Mumpamagarire ko nomboye akabakiri ngaha. Mumpamagarire ndamukeneye cyane. Oya nta kibazo n'ukuri yewe ari ngaha reka ndamuguhamagarire. Murakoze cyane. Ego. Rai. Ndimana. Kuki wirukanga mu bande. Kuki wirukanga mihanda yisi. Umugore. Bana banje. Tabana namwe. Urugendo rwanyu rwose. Ra! Nadeze mukobwa wanje. We dad. Imana iguhezagire cyane. Amen. Wabikoze neza cyane ku mategeko. Nagenda kubwira ko atanu umuntu numwe yigeze amenya icabaye. Nta numwe yikanze ko ari umupango twapanze. Daddy, imbere y'amaso y'abantu
n'imbere yawe ntabikoze neza ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo haragowe uvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze icyo ni nk'icyaha cyo kurogota kuri mwemu yera urazi kubahuka ukavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze ariko urazi kubahuka nkavuga ngo ndi Imana ndumva umutima uncira urubanza Mana namenje narogose datawe Nadeje mukobwa wanje humura nani wemera ko ni umuvyeyi wawe kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mwubaha abaganza rero kuba wakoze icyo nagutumye nkaba ndi n'umuvyeyi wawe aho ariko se wakoze humura rero ntugire ubwoba icyo nagutumye nk'umuvyeyi wawe kandi wakoze uko ndabishaka none wumva ufise ubwoba bw'iki ahubwo kuri ubwo kuciza wakoze reka ndaguha agafana urabe kuko nabonye wabize niyasho cyane urabe ko wosubizayo murakoze tuzosubira kwishengera umviriza rero gato umenye kwira ari banga ryanje nawe kizire kuvyumva hanze okay Mana yanje Toni twamukoreye inkoni ishushe twamushitse mu muriro Mana Yesu ashimwe ndayicebere gusa iki ndabivuga ariko nade urashobora kuza mu rugo ushirijwe hejuru ushaka kunsamburira urugo ko bikomeze gutyo wahindutse rero mu ino mizi pasiteri nako ndayicebera abapasitori bawe niyo bari ako uribuka ukuntu watandukanije Toni na Kelly bari bikundana nakuvuga bukebuke nanje ukaza kumena ngo nje kuvuga ngo Imana yavuze itavuze none ubu amarira ya Toni yashitse kuhoraho nabuze amahoro nabuze itiro kubera wewe nabuze itiro Nade ndabona uri kurampangara uri kurahangara amavuta y'umukozi w'Imana uraza bahangaye ubuhanza bwa Elisa ingorane bagize ivyago bahuye navyo intambwe zaze zirabakya uhenda ukangana ndaguhindure nawe wumva jewe je ndakuzisha we ntiwo bukinkanga genda ukange ntama hariya nayo je ndakuzi wese urazi we ko ari unsaba ngo dusambane nka wewe uzira sambana Pamela wabonye umuhimbiza kumuterera kwa Toni byose birazwe Claudia wateye inda we wamahanga yose arazanye biye byose wakoreye Pamela uguma umusambanye ugashobona umuhimbye uja kumuterera kuri Toni umusunurirayo byose biraje bija habona kandi ndakubwiye nagenda guha amahigwe yanyuma ugenda urondere Toni uri kuranyumva niwe mbwira ndayicebera ugenda utunganya ikibazo camwe na Toni kandi cyo dupanga umunsi tuzoje kumusaba imbabazi oye reka ndakubwire je nabuze amahoro ndaguhaye gushikejo uri kuranyumva uzowamaze kumbwira ico wahisemo atari uko uzobona kanje nawe kandi je vuba ndaje gusaba ako ni umuntu ukuze tubura ikintu ushaka aha ndazi ko wanyumvise uwo mbwira ushaka cyose naho nsama ihangana gute ndayaguha ariko ujya mu ngunda murongo kandi ikindi naco ukabona biraciyemo ibyo wanje nawe cyemanza vyego hiki kuko nanzi bangiye kubaka tubanda umugore w'umuntu sawa Pame apa reki gira 10 litari gutanga miliyoni 5
ariko rero pame ndakubwira ikintu ndashobora kumbwira ko nshobora kumeba n'ubundi twatishaka tubikora mu ibanga n'ubundi izo mari ibanga ryanje nawe Tony ntashobora kumenya ivyanje nawe dushobora kumenya ngo ndabikwemerere ryabanga nyene icyo tuzogumamo birasaba ko zobishira mu bwenge bw'ishu bwa sinzo ufatwe ukunda muhahamukira niko nashaka no kumutakaza ariko pambe amavuta afise nzobisengera ntugire ubwoba Tony ntazigera amenya ikintu na kimwe gusa rero ndasutunungira njemo kandi twihotirwa jengera ngenda gusiga okay urugendo rwiza ahubwo ndakwereke ngomba ndagukorera umuti ubunyene aburya akazi karatanguye ubunyene ngomba telefone Tony ndamushire ku murongo operation yatanguye ubunyene sindaza mukora ifaranga barakuze bye bye genda kamazi urugendo rwiza Tony merci sana kunyitaba ni vyiza ko ibiganiro bimwe tutokwama tubiganira ku rushengero canke mu mihana yacu birakenewe ko tunafata n'akayaga nkahantu nkaha tukicaga tuganire nyene biba bikenewe bisanzwe ahubwo wakoze merci cyane Tony urazi ko wampaye umutwaro wo gusengera urugo rwawe kandi narabikoze nukuri muri iyo misi 3 namaze nsenga nifunze ndiko ndasengera ivyawe kugira ngo bigende neza kandi nukuri Imana yaranyishuye icyo cyatumye ndaguhamagara kugira ngo ndakubwire ivyo Imana yambwiye rero rimwe na rimwe Imana nikora nk'abantu narasenze ndafata iyo misi 3 muri ko gusenga rero Imana yagumyereka Pamela inguruka kuri umugore wawe isezerano nukuri nararyohewe numvise nishuwe rero Pamela niwe mugore wawe isezerano kandi ucakire mu izina rya Yesu Pastor Pamela wahe Pamela uzi mu rushengero wamukirisa mushasha Pamela ugiye nyene Pamela ugiye mu Kristo mushasha Pastor sinovuga ngo waravangiwe oya ariko ivyo bintu sinibaza ko n'Imana yobikora Pastor wibuke yuko Kelly kugira ngo nini ndagumutwara atudusengere urazi ko Kelly twadukundanye igihe kitari gitoya twase gukora urukundo rw'ibanga hanyuma turaza ndakubwira projet dufise kugira ngo dusengere rero sinumva bino bintu vya Pamela bivuye erega hamwe nuko urugo ari umugambi w'Imana nibaza yuko n'umuntu ubwiwe abafise uburenganzira bwo gukunda rero jewe umutima wanje ukunda Kelly kandi raba Kelly amaze igihe kinini mu rushengero n'umukozi w'Imana novuga ngo narasuzumye naramwihweje igihe kitari gito kugira ngo ninde fata ingingo yo gukundana na Kelly nuko nari nabisengeye ariko kandi nuko nari nanabonye yuko ashobora kuvamwe umupfasoni mwiza Pastor ndakubaha kandi ndagufata nk'umuvyeyi kukabe nkako uri umuvyeyi kuko ari we wunkurikirana mu buryo bw'impwemu ariko ico kintu cyo gukundana na Pamela ngo mpebekeri atakosa na rimwe ndamwagiriza numva ico kintu kigoye rero nukuri ico kintu je numva atanahantu coca Tony ingorane y'abajene mufise no kwizera umuntu utahawe n'uhoraho urazi gusengera umuntu kugira afate umurongo ariko w'Imana yaguhishuriye ukumva umenga nturi kurabitahura wumva ubwanje ko je nisondesheje imisi 3 ku bwawe kugira ngo Imana inyereke ivyawe iyo misi 3 yose yaba guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa 3 yagumyereka Pamela inyereka ko ari we mugore wawe isezerano none gatoni ubu jewe kunzi kandi unanyizeye ndi pasiteri wawe nkaba narafashe iyo misi kugira ngo ndagusengere Imana ikaba yanyeretse washaka ndakubwira ngo yanyeretse Kelly atavyanyeretse
ndaguhishuriye ivyo Imana yanyeretse kandi Imana irambwira nk'umuntu yatoranije. Kuri ubwo rero cakira mu izina rya Yesu. Hako dusenge kugira ngo Maria jinyaruke. Tony, cakira mu izina rya Yesu. Kandi hamwe tubana na Pamela uzobona inkoni y'Imana. Pastor, ndazi ko Imana itavuga rimwe. Reka tubandanye dusenge. Nanje ubwanje ndabisengera. Gusa no mu gihe vyoba vyo ndumva yuko nzobabana gutakaza Kelia kuri jewe. Numva ari ikintu cokomeretsa umutima wanje cyane. Ariko Tony, umuririmbyi niwe yavuze ati nkibesha uwo ninde ni Imana ivuze bivuze. Ukene guhusha umugisha ntuzumbaze. Ndahejeje. Ndabona umenga afise abanyamakuru bwa Kelia. Reka cinkona na musaza we ntegeza kubatandukanya. Pamela, ngira babonye igihugu cyawe kigeze kure kandi urabona ko wagihaye umwizerwa. Rero nibaza ko ubona ibikorwa biko biragera. Pastor, nukuri ndagushimira. Ariko ikibazo mfise sindamenye ko ntunaza ko vyakira. Pame, ahubwo uburyo twavuganye buzane igisigaye ubindekere. Jewe nimba ari umuntu waye gikorwa ndumutananirwa. Tony nta kintu na kimwe kizotuma atemera ivyo ndamubwiye kuko urya ndamuyobora kandi aranyumviriza. Rero ahubwo we wizere ko warose umugabo. Cakira mu izina rya Yesu. Pastor, uburyo twavuganye so ayasigaye nzo yaguha igikorwa twavuganye cagenze neza kandi nugira ubwoba no kurenza nzorenzako. Humura Pame, genda umutananirwa. Ahubwo hasigaye ko ndundura ubundi karatana arahejeje. Humura. Brother, umbabarire. Narakoze ikintu atari cyiza. Tony, Melissa naramuteye inda, mushiki wa pasiteri. Ariko ivyo byose nabikoreshejwe n'agahinda nari mfise ku buzima ubayeho. Pasiteri yarakononeye ubuzima. Nanjye naciye mvuga ati reka none mushikiwe kugira agahinda afise nawe akumve, kugira twese tubeho tubabaye. Ubu ndabiza agahinda afise nawe nikazogira. Terry, ntumbwire ko iyi ariyo mpamvu yatumye uza kwishengero ukananyinginga umbwira ngo sinze mvuge ko tuvukana. Oh Lord, no. Terry, aho wibaza rero yuko wihoye witaye mu mutego mwana wa mama. Ikindi naco urazibazo nari nsanzwe ndimwo, aho kubigabanya uravyongereje. Ihori mara umuryango. Abagena ninsanzwe nibere mu bigeragezo, none wongeye mwibindi. Biragenda gute? Tony, data yavyaye neza, yavyaye umukizwa yongera avyara n'ikirara. Ubwo ibyo bintu by'abakizwa mu rw'umugiri ntama, je nabwo ni ntama, jewe ndi intare. Nimba nzi neza ko ari umuntu yankoreye ikosa, ndabizi neza nta mu kwigisho ndamukura amenyo.
ngera intango y'ivyo ukora. GNFILMS, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.